Bakunzi ba El Bishasha aho muherereye hose, amahoro kuri mwebwe. Nizere ko mukomeye, nizere yuko mumerewe neza, nizere yuko bigenda uko muvyifuza. Naho bitoba yuko bigenda uko muvyifuza, bizoza. Kuko byose bavuga bati ni ukubishira mu kwizera. Ikintu ushaka kuvuga uno munsi ni ikintu kinjya mu mutwe cane, ni ikintu biranjya mu mutwe cyane. Ni ibintu vyama biriko biraba, ndabibona kenshi, wanashaka hari abantu tutabihurizako benshi, naho aba ari inshuti zishika, ugasanga n'abantu tubivugana buri musi, ugasanga n'abantu tuba twegeranye, canke umuntu mutaba muzinanye ugasanga nawe ameze uko. Ico naco si ikindi, ni ugufatira mu kivunga. Ikintu co gufatira mu kivunga jewe ndakigwanya cane. Gufata ibintu vyose, kiya kintu bava mu gifaransa ngo kugeneraliza, jewe kiranjya mu mutwe cane. Kuko iyo ufashe abantu bose ukabashira mu mufuko umwe, ukabita ukuntu, ugaca bose ubashira hamwe, n'amakosa cane. N'amakosa kubera iki? Ntushobora gufata ngo uvuge ngo abirabure bose bameze uku. Reka mpere ngaho. Gufata ngo abirabure bose bameze uku canke ngo abazungu bose bameze uku, ni ukwihenda cane. Ndazi hari abo tubihurizako, mugabo uno munsi naje kubwira abo tutabihurizako cane cane. Abo bantu uno munsi ushobora kuza wumva ko ubariyenga. Kandi rero harya ikintu gikunda kuba nuko usanga harimwo no kwisuzugura. Urumva umuntu akubwiye ngo abazungu bameze uku, urumva ngo abazungu bameze uku, ugasanga wifatiye mu kivunga, uriko uranabashize hejuru cane, ukamenga twe turi abantu, abirabure n'abantu bari hasi, abazungu n'abantu bari hejuru. Ukaba wisunze iki? Ushobora wisunze iterambere ririyo, ugaca ubona umengo kubera hariho iterambere, wibaza yuko abazungu bose baruta abirabure. Oya, ico kintu sico nta na gatoya. Ico kintu sico kubera iki? Jewe ndakunda kubitera inkuru n'abantu, tukabivugana, bakambwira ngo abazungu bararuta abirabure. Wewe wese, aya masanamu nayagize kuri umuntu wese afatira mu kivunga. Kandi sindiko mvuga, wanashaka nzohava ngira amasanamu menshi ku bijanye no gufatira mu kivunga, kuko ndiko ndumva umengo bizohava bizana ibintu vyinshi. Icambere, nzohava ngira amasanamu yo kwisuzugura, abirabura ukuntu twisuzugura. Hanyuma ikindi nshaka kuvuga ni icerekeye uko kuntu dufatira mu kivunga. Mfatiye rero kuvyo nariko ndavuga, urashobora gusanga umuntu avuga ngo abirabure bose bameze uku, cyangwa ugasanga ni bimwe uzumva bariko baravuga ngo ni racisme. Umva iyo ufatiye abantu mu kivunga, ukabona ko abantu bose boba bameze uko onye, wisunze urukoba rwiwe, ico ni ikintu bita racisme, n'amakosa. Ariko ivyo hari abantu babirengako, bakibagira ko ari amakosa, bakareka kubivuga, ariko batabivuze. Ni nkuko ushobora gusanga umuntu avuze yisunze ubwoko, akigorora akavuga ati abahutu bose bameze uku, canke abatutsi bose bameze uku. Nayo n'amacakubiri. Si racisme mugabo n'amacakubiri. Kuko urumva ntushobora gufata abahutu bose iyo bava bakagera ngo bashire mu mufuko umwe ngo uvuge ngo bameze uku, ntibishoboka. Hariho abantu beza, hariho n'abantu babi. Ni nkuko abatutsi bose bashobora gufata ngo bashire mu mufuko umwe. Ivyo ndiko ndabivuga, nari kubivuga ku bazungu no ku birabura. Mugabo ivyo bintu rero biragenda bikaja no ku bihugu, ukumva ngo abakongomani bameze uku. Urabona hariho abantu mu Burundi, abonye umukongomani aba yamaze kwibwira ingene ameze. Ico bita mu gifaransa ama stereotype. Uribwira ikintu, uramubona ugaca wibwira ukavuga ati n'umukongomani. Urumva? Ugasanga hariho ibintu mu mutwe abantu bishizemwo, bakavuga bati tuvuze umukongomani turazi n'abakongomani bameze. Sivyo nta na gatoyi. Ntushobora kuvuga ngo urazi n'abakongomani bose bameze, ntibikunda.
ntibikunda. Womenya abakongomani bose gute? Umukongomani wese uko ari ukwiwe aratandukanye n'uwundi. Ivyo bintu rero jewe navuze ntibishoboka, ntegeza kugira amasanamu mvuga ico ndavyiyumvirako, simpaka tubihurizeko, murantunga mu mburane, ariko narababwiye yuko kuri iyi YouTube yanje nzovuga ibimbakiye ku mutima, nzovuga ibintu bindaje ishinga, ariko simpaka tubihurizeko, urumva? Muga urumva rero aho nshaka gushika ni hehe? Nuko uranasanga nuko abatabizi, hariho ababizi n'ivyo ngira mvuge n'ivyo, hariho usanga ikintu bita regionalisme, ikintu gihagaze ku maregion, hariho n'abantu uza wumva ugasanga abanyagitega ntibakundana n'abanyacibitoke, ugasanga ujya n'umunyacibitoke, ukamenga umuntu ava mu cibitoke bose bameze kumwe, urumva? Ibyo bintu sivyo. Ugasanga umuntu avuga ko arakubwira ngo n'abanyagitega, ugasanga Gitega na Cibitoke ntibacana uwaka, wabaza ati vyavuye hehe, ugasanga n'abantu bari bafitemo inyungu, bagaca bafata bakabishirira hamwe byose bakabifatanya, ukibagira yuko uwabigize we yari yifitiye inyungu. Jewe iyo nsanze ahantu bariko baravuga ibintu nk'ivyo bonye, sinihangana na gatoyi, ndakubwira nti ivyo uriko uravuga si bose, naho yoba umwe, nimba ari abantu 100 hakaba harimwo umwe abaserukira ko atari ko ameze, kirakwiye. Ico rero ndakivuze nisunze yuko naho woshika naho woba uri Bujumbura, hariho utuntu dusanga duhari, ukaza wumva ngo umunyengagara ngo n'umunyamusaga, urumva? Ugasanga n'utuntu tw'amafuti, n'utuntu ataho duhagaze, n'utuntu ataho dufatiye, mugasanga abantu barafatira mu kivunga, bose bakashira mu mufuko umwe. Ivyo bintu Barundi ndabasavye bikunze, sindiko ndavuga simvura, nababwiye yewe ivyo bamaze kuvuga byose mu masanamu yose nabamaze kugira, ndavuga uko ndabibona, ndavuga uko ndavyiyumvira, mugabo sinshobora kuvura, ndavuga simvura, sinshobora kuzoja guhindura umuntu. Mugabo ico nzi ni kimwe, ibi mba mvuze mwumva ko hari ibintu bishobora gushikako, canke ivyo mvuze vyoba ari ivyo, kubisangiza abandi ukamubwira uti burya ibi n'ibi na jewe nibaza ko ari uko bimeze, niyo ntango y'isi izoba imeze neza, niyo ntango yo gukuraho ingorane zimwe dushobora kuba tubamwo zivuye mu bintu nk'ivyo bonye. Rero kubera ndabona cafise umwanya, nagira ngaruke kuri bimwe nariko ndavuga vyerekeye kwisuzugura. Bafatiye mu kivunga, hariho ukuntu n'ubundi usanga nk'umuzungu n'umwirabure, ugasanga barafise ukuntu baca bavuga ngo abazungu nibo bari hejuru, ugasanga n'umuntu yubahiriza isaha. Wana ikintu kibabaje, urasanga n'umuntu yubahiriza isaha mu Burundi bamwita ngo n'umuzungu, canke umuntu ateye imbere, umuntu ngo ujya n'umuzungu, urumva? Ugasanga umuntu muremure ngo n'umunyamerika, urumva? Bisigura nta kintu ciza kiva iwacu gihari, naho kiba kiva iwacu usanga ari ibintu bashira mu kivunga kugira ngene babiponda canke ngene babisuzugura bakaba bavyisha. Ndagenda bamenyeshe yuko akari mu mpene niko kari mu ntama. Nka jewe mbibura ndabizi, abazungu bose ntibaciye ubwenge kujya bavyiyumvira. Je narigishije abazungu, ndabizi yuko hariho abazungu usanga batazi ikintu na kimwe, ugasanga uriko uramwigisha informatique, ingene batsa imashini, ingene bayizimya, ugasanga ntazi gusoma email, ariko hari abarundi benshi bazi gusoma email. None ico si ikintu cemeza yuko udashobora gufatira abantu mu kivunga. Akandi karorero koroshe, womengo ino ntibasega, ino nta mayibo babaho, mayibo barabaho, muze mubaze abantu baba ino mayibo barabaho, w'umuzungu, sindiko mvuga w'umwirabura. Aho hose nshaka gushika hehe? Nshaka gushika ko yuko ntiwoshira mu kivunga abantu bose ngo bashire hamwe, canke ngo bajaniranye, ngo uvuge ngo bamwe bari hejuru ngo abandi bari musi. Ikindi nshaka kubabwira nuko
sinzi no bivuga mu kirundi, kuvumbura, découvrir. Hari abantu b'abirabure boba baravumbuye ibintu byinshi mutazi, hari ababizi mugabo ashatse kubabwira bikeyi muri ivyo. Iyi toilette à siège twicarako yavumbuwe n'umwirabure, urumva? Aya mafeu yavumbuwe n'umwirabure, ascenseur yavumbuwe n'umwirabure, n'ibindi byinshi ntarinze kuvuga. Aho hose ndabivuga nshaka gushika yuko nukuraba yuko hariho n'ababikwiragiza, ugasanga harimwo abirabure muri bo bariko baravuga bati abirabure n'abazungu ntibangana. Ico kintu sico. Ni nkuko rero bigaruka hahandi kwigorora ukavuga ngo abazungu bose ni babi, wowe uri kurihera. Ni nkuko uvuga ngo abirabure bose ni babi. Abantu beza babaho, abantu babi babaho. Murambabarira, ikintu mvuze ni ikintu cari ku mutima, ni ikintu cama kiba kenshi kikanshikira, hama nkavuga nti jewe ndashaka kubivuga ko ikintu. Ubu rero nabivuze, kwari kugira nizere ko hari abantu bavyumvise, bantahura. Mutantahuye naho muntunge mumburane, mugabo je nibaza yuko ata muntu numwe yarakwiye gufatira ibintu byose mu kivunga, kuko kugeneraliza, gufatira mu kivunga, nuko babandi bakeyi baba basigaye ubu bagwirije n'ubusa, kandi batari bande banyagupfa. Ntibari banyagupfa kuko barya nibo umwizero wose uhagazeko, nibo bashobora guhindura ibintu byose, bakanahindura babandi bose basigaye. Mba mwabikunze, mugire like, mugire ico mumbariye muri amajambo yo munsi, commentaire, musubscribing nimba mushaka kuzobona ibizokurikira, mwongere mugire share. Ico ni nico kintu nkunda gusaba cane cane muri byose, kugira n'abandi bumvireho bashobore kungura ubumenyi bwabo. Ahasigaye mukaba mufise ikintu mwumva mushaka nogira ico ndabivuzeko, mukeneye kwiyumvira ico ndavyiyumvirako, ntimubuzwe kumbaza, nzobishura.